Hello, my beautiful people. My name is Chibudi Ngamnyama from South aka Bin Laden Shapshot. Labda tikana subscribe nebo taribika kana subscribe kugira ngo komeza kukana update ibiganiro byose bica kuri Eric ya Burundi TV. Nije Simba from Seed. Turi ko mu kiganiro. N'umunsi nabazaniye umutumire. Kujya nabemereye ko nzobazana abajene bari very talented mu myuga yabo itandukanye. From today ndi kumwe n'umujene n'umukomedian ariko arafise impano. Nashaka ndamwakiye tuganiye blaza n'impore safi ene nshaka kuba ariko turabahade bashobora kumenya ati mbe ndi kumwe nande muri kano kanya. So abariko badukurikirana ni Metusela Daoust nk'umukomedi. Umwuga w'ubukomedi utanguye ryari? So umwuga w'ubukomedi nta misi myinshi ndamazemo nk'kwezi kumwe. Yes. Nice kintu maze kunguka mu mwuga w'ubukomedi? So biranezera iyo ndiko ndabikora ndumva ndyohewe kubera ko ndabikunda gose, rero ndiko ndabikora ndumva vraiment afise amahoro yose. Mu gihugu cy'u Burundi hari abakomedi benshi, mbe kubwo ni wahe mukomedi usanzwe ukunda cyane kuruta abandi? Ndakunda Gasore. Why Gasore? Yes, Gasore Ismael. Kubera iki Gasore? Gasore so ibintu akora biratuma ndyoherwa nanje nkatwenga nimba mbashavuye aranshira muri mood. Icatumye cyane winjira mu mwuga w'ubukomedi cyabaye cyahe? So ikintu cyatumye ndinjira mu mwuga w'ubukomedi nuko ahanini nari mbona naje no bikora, nkabona ku bandi babikora nkavuga ati eske ibintu naje menga vyombera. Abantu bavuga ko ebana hariho gutwenza no kwitwenga. Biramaze gushika gukora comedy ukabona abantu ntibatwengeje? Yes, kesh ntibatwengeje. Uramaze gukora comedy ukabona ati comedy kweri n'abantu bayiravye ati ntitwenza nubwo nayikoze ntitwenza? Oya ntibirashika mugabo bafuma batwenga gatoya ariko bagatwenga. Ushaka kuntwenza ubu nyene bigira Otubere araso none biragoye rero. Ndatwenze kandi wanshoboye ariko reka tugane kuri ibi navyo uko umwuga w'ubukomedi ari umwuga abajene benshi muri kino gihe bari kwirukiramo bijukiye cyane. Urakeka impamvu abajene benshi mwijukiye comedy cyo bari cyane? Je ndo nibaza ko boba babikunda abanyagaca mu bana bo bikora ibintu nk'ivyo. Usanze ufise umudamu? Wapi? Ariko burya sheri wawe ntarakubwira ati ibyo byo gutwenza ubihebe? Umunsi umwe arabimbwiye. Uvuga gute rero nawe bimaze kuba sheri wawe akubwiye ati bana stop ibi bintu sinkeneye kubibandanya bihebe? So namubwiye ati burya mu buzima haba hari ikintu umuntu akunda. Namubwiye ati wewe urankunda? Gatego nanjye ndakunda comedy. Wowe mbwe mpebe comedy nawe cyo ndakubwira nawe mpebe turabe. Okay, kubgawe comedy niki kuri wewe? So kubganje comedy sifise n'ukuntu bivuga. Comedy ni ikintu cyane ibintu vyanje nivyo umva bindimwo. Wayibonye gute ko ushobora gufata gukina comedy ukadishira ku rubuga? Wavyumvisemo gute? So umunsi wa mbere ntangura kuvyumvira nyene navuze ati ibi bintu reka manze ndabigerageze ndabe ko hogira ikivamwo. Mbonye ko bipasha ndabibandanye, mbonye ko bidakunda naho nzogerageza uko nshoboye kose mpaka bikunze. Okay, kubgawe haci imyaka ingahe utanguye gukina comedy? Ukwezi kumwe gusa. Kwezi? Yes. Ufise followers zingana gute? So ndafise aba followers barenga 13,000 mu kwezi kumwe. Eske abakwegereye bakubwira gute? So abanyegereye nyene barampa felicitation bavuga ati respect vraiment uri kora vyitwaramwe neza, bakama nyene bakankeza nababandi nyene bavuga ati ko atabyo nshoboye baragaka kuvuga ati felicitation dog kurabikora neza. Nowe mu comedy wifuza kuba nkawe? So ndifuza kuba ni beshi. Sinzi ko mvuga umwe. Oya nubwo vuga batanu nta kibazo. Hariho wambya gumariza ni Gasore Ismail Gasore na Mutima na Eredi Wanyenga na Debonden. Biramaze gushika Eredi Wanyenga ukamusaba ko mwokana na comedy? So bivanye nuko ntararonka okazi yo kubonana nawe no bimusaba ariko ntiturabonana. Ariko Debonden nawe uramaze kumwegera? Yes, Debonden ni umujama wanje sana. Uramaze gukina naho? Wapi? Yarakwankiye? Nje ndamusaba sindaronka umwanya wo kubimusaba kubera ntafadika nawe nyene. Yego. Okay, mu majambo make imbere ko tugenda kurangiza ikiganiro.
Nshaka kutubwira urubuga bashobora gukurako ibikorwa vyawe canke umuntu akeneye gutwenga aho ushobora gukura ibyo mutwenza. So umuntu akeneye kubona ibikorwa vyanje canke yakeneye gutwenga aravye ibintu vyanje aja kuri Facebook akandika Metusela Daoust acabona ibintu vyanje. Okay, Metusela Daoust urafise projet yo gusohora film ya comedy? Yes, vuba ashoboka. Uramaze kubishira mu ngiro? Ndamaze gushira mu ngiro ariko sindayisohora. Irasohoka? Yes. Abafana bawe ugaragaje kuraba ubona bakunda iki cyane kuruta ibindi? Abafana banje ngerageje kuraba barakunda yaho nyine kuryoherwa, barakunda kubahe, baba bashaka video zituma baryoherwa, nimba baba bashavuye ubakoreye ikintu gituma batwenga muri uwo mwanya. Yes. Okay, reka tugaga kuri iki naco. Nize ntambamye wahuye nazo ugitangura ibintu, ibibazo wahuye nabyo ugitangura comedy? Grand frère, ibibazo ntibibuze, ibibazo ni byinshi biruzuye, ariko ndavuga bimwe muri bikeye muri bimwe. Hariho gukena ukuntu ufata amasanamu ya material, nkakena ukuntu ufata amajwi bivanye nuko ubushobozi usanga ari buke, nkakena n'umuntu aza kubimfasha hamwe urazi ko ari je nyine ntobishobora. Zo ni ntambamye nahuye nazo nyene, gusa nkakena nahabereye no bikorera bigasaba ko manza kuharondera ibintu nk'ivyo bihuriranye n'akazi tuba dukora, umwanya ugakena, ariko umuntu agakora ibishoboka byose ugiharondera umwanya aje gukora. Intambamye ni nyinshi frère. Ya, reka tugende kurangiza ikiganiro. Tutararangiza n'abahe bantu basanzwe bagufata mu mugongo? So abantu basanzwe bafata mu mugongo n'abantu babiri, sinzi kubavuga amazina niba. Oya, nimba ataco bitwaye nawe urabavuga nyene bakavyumva ko nabo bakabona ko bafasha umuntu abibuka. Yes, so hariho uwo bita Musauza, Daisto ndazi benshi baramuzi, n'uwo bita Nzanye Mugisha, Ndamasafu Antonio Kimota, nawe nyene ushaka muri YouTube, Facebook arahari, ushobora mubona. Abo ni abantu basanzwe bafata mu mugongo. Wifuza gushikahe? Ndifuza gushika kure gose, ko n'inyuma y'isi ndashaka gushikayo abantu bose bakamenya bagakunda ibintu byanje. None nyuma y'isi ndababayone Sinzi abantu babaye, ariko ndibaza aho hari ibindi bintu bibaye, ariko navyo nyene ndifuza ko vyomenya. Yes. Urakoze cyane baba. Yes. Abakunzi ba Eric Burundi TV nakubwira ati kanda subscribe kugira ngo uronke ama update ibiganiro byose bica kuri Eric Burundi TV. Ya Jessimba from Sile aka Bin Laden Sharpshooter, nari kumwe na Metusela Daoust. Metusela Daoust nkuko vyumvise, ushaka kumufollowinga ku mbuga ziwe zose kugira ngo wamuronka ama update ibiganiro bitandukanye, ama video atandukanye. Ukeneye gutwenga ni Metusela Daoust, hama bikagenda neza. Murakoze cyane.